Ndabaramukije amahoro mwebwe mwese mudukurikira ini ryasango ry'amakuru mu Kirundi tuhera kuri zimwe mu ngingo ziyagize abamenyesha makuru bakorera mu gihugu ntibanezerezwa n'ivyashikiye bagenzi babo bakorera ikinyamakuru iwacu aho abantu batazwi bateye amabuye basanzwe bakorera basaba inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha makuru sense kuva mu gacerere maze hafatwa ingingo zibereye ngo hagiye gufatirwa ibihano abunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura badashikana bo bunguruje ku bituro bizwi canke bakabaka amafaranga bishakiye. Umukuru w'igipolisi kijejwe umutekano wo hagati mu gihugu akaba yabivuze kuri uyu wa kabiri nyuma yaho hari zimwe mu modokari zunguruza abantu mu gisagara zari zafashwe. Mukanya muca mubikurikira mw'idonido ry'ano makuru. Ndasubiye kubaramutsa bamwe mu bamenyesha makuru bakorera mu Burundi bamenyesha ko bakiriye nabi itegwa ry'amabuye ahasanzwe hakorera ikinyamakuru iwacu. Bamwe babona ko ari iterabwoba ririko rirakogwa cane kubamenyesha makuru bico kinyamakuru, abandi nabo bakibaza koko ko ari iterabwoba ririko rirakorerwa abakora uwo mwuga. Basaba inama nkuru y'igihugu ijeje kumenyesha amakuru kuva mu gacerere, leta nayo ngo ifate ingingo zibereye. Novuga ni nk'agasotoro canke ndetse ni no gutera ubwoba abamenyesha makuru. Ni ukuvuga ibishikiye bagenzi bacu nivyo bishobora no gushikira n'abandi. Nico gituma urumva bikenewe yuko inzego za leta zihumuriza canke naho zigasukamwo mabisi kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha makuru vy'ukuri busubire guhagarara neza. Imitima yacu ubu ntitekanye, mu mitima yacu harahungabanye. Ubunye uri kurakora umwuga wawe, uri ku kazi, utwaye ibikoresho by'akazi, ugiye kuha ijambo abanyagihugu, ugenda ufise ubwoba kubera ko wiyumvira ati mbega ivyabaye muri iwacu ko batanguye gutegwa amabuye, mbega je nanje gishobora kunshikira n'igiki. Uca wiyumvira ati mbega none hoho mu amatora nahashitse bizogenda gute. Kandi n'abanyagihugu nabo nyene ubwabo baca batinya, ntibasubira gutanga amakuru n'umutima utekanye. Avuga ati mbega amakuru ninayatanga ninavuga kuri iki biza kugarukira hehe, mbega nanje simpava ntegwa amabuye. Turasaba by'ukuri ko umutekano w'abamenyesha makuru wocungerwa bikwiye. Ajya amabuye yatewe mu nyubako z'ikinyamakuru iwacu ntibisigura ko zatewe zijya nyubakwa. Ajya amabuye yatewe abamenyesha makuru bisigura ko rero bajya bateye ajya amabuye ari abantu bifuza ko abamenyesha makuru batabandanya gukora igikorwa cabo. Bica rero bitangaza twibuka aho umukuru w'igihugu yimikwa yavuga yuko adashobora kurongora igihugu abamenyesha makuru batariko baravuga. Abakoze bijya rero novuga yuko ari bintazi, ntibazi akamaro ko kumenyesha makuru, ntibazi yuko kumenyesha makuru biherekeza ibikorwa byose vya leta. Ico twosaba rero ko abo bifuza biyumvira yuko bamenyesha makuru bagiye kubabuza gukora umwuga wabo bisunza amategeko, nagenda babwire ko bibesha, kuko kumenyesha makuru n'ubutegetsi bugira kane. Twosaba yuko rero urwego sense guhagarira kuko bamenyesha makuru. Ngaca nsaba na leta yuko nayo nyene yogira ico ikoze kugira ngo ibwirizwa nshingiro ryo mushinge w'ubutegetsi mu gihugu, ryo mushinge wo kwishira no kwizana kw'abarundi n'abamenyesha makuru barimwo. Bateye inzu mugabo kubw'iwanje mu rumengo ni message batanze, nkaca mvuga nti uyu munsi ababijejwe, abajeje intwaro, abajeje inzego z'umutekano, abajejwe gucungera uko ibinyamakuru bikora, ndavuga sense, bari bakwiye kuva mu gacerere bagatanga ijambo ry'ihumure kandi bagacungera bagafasha ibikorwa by'abamenyesha makuru, kuko ibikorwa by'abamenyesha makuru ni ibikorwa vyiza biteza imbere igihugu, bituma igihugu
kigira ishusho nziza canke kigatera imbere. Gukomesha amakuru ntari ngaho kugira ngo agwanye ibikorwa by'igihugu canke abishire hasi, ahubwo ari ngaho kugira ngo afashe kugira ngo ivyo bikorwa nyene biriko biratunganywa bitere bije imbere. Ngo birababaje kubona hariho abagishaka kubangamira umwuga wo kumenyesha amakuru. Inararibonye akongera akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Net Press Jean Claude Kavumbago nawe nyene asaba urwego sense kugira ico rukoze, yibutsa ko abamenyesha amakuru bafise uruhara ntangere mu buzima bw'igihugu. Iyo nkuru narayumvise nayakiriye nabi cyane kuko n'ibintu umengo bwa mbere ho bisa n'iterabwoba, ariko rero ugiye kubiraba neza n'ibintu bibabaje cyane kuko ibintu byo gutera amabuye bane ikinyamakuru gikorera muri quartier. Kimaze gukorera muri quartier rero ni kuvuga ko bagiye gutera amabuye, bashobora gutera amabuye abarengana canke agatera amabuye ababanyi. Mu bisanzwe n'ikintu novuga mu gifaransa ko ari menace kuri sécurité y'abantu baba bangaho. Babona umengo ni ikinyamakuru baba ariko baratera gusa mugabo n'abantu babana n'ico kinyamakuru baba babangamiwe. Mwuga kumenyesha amakuru uba ubangamiwe cyane kuko urabona n'ibintu kenshi bikunda kwaduka nk'iyo hegereje amatora. Iyo amatora yegereje rero bagomba kwerekana yuko abamenyesha amakuru badakenewe, bakagomba rero bati abamenyesha amakuru nibahore natwe twikorera ivyo tubona bikenewe mu matora yacu. Arabagomba kuyatsinda, baba bagomba kuyatsinda, arabagomba kuhaguma canke arabagomba kuhaja. Bisanzwe ivyonye hajyanye bose abirenga ko babizi. Nta numwe atazi yuko umwuga wo kumenyesha amakuru ari inkingi ikomeye ya demokrasi. Babigira biza, babigira bibona kubera bafise ico bagomba kunyegeza. Nico gituma rero bica bigorana kuko nk'ubunye turafise nk'ivyo novuga ko ari amahirwe dufise umukuru w'igihugu yumva ingene umwuga wo kumenyesha amakuru ari umwuga ukomeye cyane. Mugabo bari hafi yiwe nawe ntibavyumva co kimwe. Nico gituma rero byaba byashoboka twari kurondera nk'ijya nama nkuru iraba ivyo gutangaza amakuru sense, tukaraba n'abandi bantu bakagira ico bavuga kugira kuko bajyanye n'urwego rwa leta bwabwirizwa kuja kumvisha abantu bose yuko umwuga wo kumenyesha amakuru ari ingirakamaro mu gihugu. Amakuru twabateguriye harabandanya abunguruza abantu n'ibintu mu gisagara ca Bujumbura batabashikana ku bituro bizwi canke bakabaka amafaranga atazwi neza ngo bazohanwa hisunzwe amategeko. Hakamo bategwa na General de Brigade Pierre Claver Bigirimana, komiseri mukuru w'igipolisi kijejwe umutekano hagati mu gihugu. Akaba yabivuze kuri uyu wa kabiri nyuma yaho hari zimwe mu modokari zunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura zari zafashwe n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara kubera ko zari zahawe igitoro ariko zitariko zirunguruza abantu. Ishirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi ariryo Atrabu naryo ngo ryaguye mu gahundwe ryumvise ko imodokari zunguruza abantu n'ibintu hariho zimwe zafashwe zikajanwa mu kivunga imbere y'igipolisi kijejwe umutekano wo mu mabarabara. Umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe abona ko ivyari bikenewe kwari gutandukanya ufise ikosa hagati ya nyene imodokari n'uyigendesha mu gihe cyo gufata ibihano. Ziriya modoka ni imodokari zari zaronkejwe ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu, mugabo bamwe mu bashoferi batashoboye guca baja gutwara abantu mu gisagara cya Bujumbura canke bakaja gutwara abari ku masoko. No kuvuga rero ko abo bose batagiye gutwara abantu bari ku mirongo yo mu gisagara, izo modoka zaciye zandikwa hanyuma nk'uko mwabibonye barazifata. Mugabo dukoranye n'inzego z'umutekano twarashoboye kuganira icyo kibazo, izo modoka ejo baratanguye kuzirekura. Mu by'ukuri nibyo kuba bari babahaye ibitoro kuko hariho n'abari babironse mu ijoro badashobora gushoka bajya gukora. Ibyo rero twebwe tuvuga tuti igipolisi gifise uburyo bwinshi bwo gukora akazi,
kuko ugiye kuraba ibibazo bihanze iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu ni byinshi cyane. Muri kino gihe hibonekeza ikina ry'ibitoro, ibibazo ni byinshi. Mbere ivyo bibazo cyane cyane ugasanga bifitwe n'abasanzwe batunze ibyuma, aho bagomba kuriha amabanki no nibo novuga ko ari bo muri rusange ingaruka niniya cyane zo kubura izikina ry'ibitoro zigarukako mu mabanki ko baba batariko barakora. Rero twe tugira muri Atrabu tuti naho bamwe mu abo bashoferi tudashigikiye inyifato bagize, ariko gushoka gufata imodoka iminsi 2-3 navyo bisubira kugarukana uruhombo rukomeye kuri nyene imodokari yasanzwe afite izindi ngorane. Ni nacyo gituma mu by'ukuri gufata imodoka twe dusaba tuti igipolisi coza kiratandukanya amakosa y'imodoka canke ya nyene imodoka n'ay'umushoferi, bidasigura ko dushigikiye iyo ngendo y'inyifato y'abashoferi bamwe bashobora kuba bikika mu kiza kumbure mu bijanye no kudakoresha neza igitoro canke mu kudakoresha igitoro bahawe, ko bagomba gutwara abantu ariko hageze gufunga imodokari iminsi 2-3 ivyo bica bisubira kunyura ibyari bisanzwe bitameze neza, na cyane cyane ku ruhande rw'abatunzi ivyuma byunguruza abantu. Ano makuru tuyasozere mu bijanye n'inkino, kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu rukino rw'umupira w'amaguru hamwe n'ivyoza bihungabanya agateka kabo ni bimwe mu bigiye gukogwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rifadikanije n'ishirahamwe mpuzamakungu UNFPA gitaho igwirirana ry'abantu, hategwa umukono ku masezerano yo kugwanya ayo mabi hagati y'ayo mashirahamwe abiri kuri uyu wa gatatu. Alexandre Muyenge harongoye FFB akaba yamenyesheje ko ibyo kugwanya amabi akorerwa bigeme mu nkino bisanzwe beri mu byo basabwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Aya masezerano duhejeje gutera ku mukono yajanye ahanini no gukingira canke kugwanya amabi, ikubagugwa, guhohoterwa abakenyezi n'abigeme, na cyane cyane tugiye mu basanzwe bakina bashira mu ngiro umupira w'amaguru mu Burundi. Dukunda kuvuga ati ivyo biremwa n'ibiremwa bikunda kubangamirwa n'amakuba atandukanye. Ubu rero novuga ati duheje kwiyemeza kugwanya ivyo vyose vyoza bihungabanya agateka kumufasoni, agateka kumwigeme, na cyane cyane tubicishije mu nkino muri football. Aho rero hakazobaho ico no kwita mu Gifaransa amasensibilisation, kugira ngo abantu bose ari abarundi canke abanyamahanga baba hano mu Burundi bumve mbega umwigeme umupfasoni wewe uruharagwiwe ni nyabaki mu buzima bw'igihugu. Rero tugerageje kugwanira abo bakenyezi n'abigeme basanzwe bakina umupira bizodufasha nuko n'abahora batinya gukina umupira w'amaguru bawuhurumbira, babona yuko bwa bundi uko twara twimvira umwana w'umwigeme simwe vya kera. Ni mu yo ntumbero novuga nti twashize kwa ayo masezerano na FINIWAP babidufashijemwo bisanzwe biri mu vyo na FIFA iduhamagarira. FIFA irafise ico no kwita ama objectif yihaye, isaba ama federation yose yuko buri mwaka boshira mu ngiro. Aho rero novuga ivyo vyo kugwanya ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme, urumva rero ko bihuriranye n'ivyo duhejeje gushira ko umukono. Ayandi mashira hamwe no yasaba nayo nyene yuko yokwirikira akarorero ka FINIWAP. Ni hano amakuru twari twabateguriye duciye tuyasozerera. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwandukurikiye, ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.